Ntatevye nagomba dusome amajambo hari muri Luka igice ca 12. Turahera ku murongo wa 35 tuza guhereza ku murongo wa 48. N'amajambo maremare ni inyigisho Yesu yatanze, ariko sina maremare washaka. Burya ibi bintu vyo gukunda ibintu bigufi vyihuta navyo nyene si vyiza. Hari igihe usanga kubera twitwaza ko ata mwanya dufise, dusigaye tugifise ingorane yo kwicara ngo usome igitabo cose ugiheze, ukumva utoye akaverse kamwe uhejeje, ariko birakenerwa ko umuntu yicara agasoma agatekana. Luka 12 guhera kuri 35 gushika kuri 48 haravuga ngo mwame mukenyeye kandi amatara yanyu yame yaka. Nimube nk'abantu barorereshe buja igihe agarukira ava mu bukwe, kugira ngo niyaza akaramutsa bace bamwugururira. Hahiriwe abo bashumba abo shebuja azoza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri, azokenyera bicarike aze abagaburire. Niyaza mu gicugu canke mu nkoko akabasanga atyo, bazoba bahigwe. Kandi mumenye iki, yuko iyo abanye n'urugo yarasanzwe azi igihe igisuma kiziramwo, yogavye ntiyokunze ko inzu yiwe yimbwa. Namwe mwame mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutiyumviriye. Petero aramubaza ati, mbega mwami, uwo mugani ni twebwe twenyene n'uwuciriye canke uwuciriye n'abandi bose? Umwami Yesu nawe arabamubaza ati, ninde munyabigega wo kwizigirwa w'ubwenge shebuja yosigarana abo mu rugo rwiwe ngo abagaburire ku ngero yabo igihe kigeze? Hahiriwe uwo mushumba shebuja agarutse azosanga akora atyo. Ndababwira ukuri yuko azomuha kugaba ivyo afise vyose. Ariko uwo mushumba niyibwira mu mutima wiwe ati, databuja aracatevye kuza, maze agatangura gukubita abashumba n'icoreke, akaja mu vyo kwirira no kwinywera akaboregwa, shebuja w'uwo mushumba azoza ku munsi atamwiteze, no mu gihe atazi azomucamwo kubiri, amusangiza umugabane wiwe n'abatizera. Kandi uwo mushumba yarazi ivyo shebuja agomba, ntiyitegure, ntakora ivyo agomba, azokubitwa nyinshi. Ariko uwutarabizi agakora ibikwiye kumukubitisha, azokubitwa nkeya. Uwahawe vyinshi wese azobazwa vyinshi, uwabikijwe vyinshi niwe bazorushiriza kwaka vyinshi. Dusenge. Mana muremyi wacu kandi muvyeyi wacu, turaciye bugufi imbere y'ijambo ryawe, tugusaba ngo udushoboze gutahura. Nkuko Petero yabajije, niko natwe hari igihe bitunanira gutahura ico uriko uravuga, tukumva dufise ibibazo. Turahaye kaze mpwemu yera kugira ngo atwishure ibibazo biri mu mitwe yacu, adutahuze birya bintu bishobora kudusiga, kugira ngo umwe wese muri aba bantu bateye iteka ryo kuba hano atware message yiwe. Urakoze kubidukorera, mbere kudukorera ibirenze ivyo, kubw'ubuntu n'imbabazi, n'izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Uyu mukuru w'ugwaruka mukanya yavuze kuri devise y'ubuzima bwanje. Devise ivuga ngo ubuzima bufise sens iyo tubukoresheje mu guserva abandi bantu. Abantu mufise amajardin muhira, muramaze kubona ko amashugwe aza yugaye, ishugwe rigitanguye riza ryugaye. No kuvuga riraguhisha ubwiza bwaryo, ntubona ibiri muri ryo. Ariko uko umwanya uhera niko rigira gute? Niko ryuguruka. Rikuguruka ryose rigasanzara kugeza aho ubona na hariya rihera. Hanyuma rikamara igihe kanaka ryakubwiye riti, ubwiza bwose mfise n'ubu. Mu nyuma y'umunsi umwe, iminsi ibiri, iminsi itatu rigaca ryuma rikarengana. Ubuzima bwacu bumeze nk'amashugwe.
Imana mu kuturema yaradushizemo ubutunzi. Ubwo butunzi buratandukanye, ni za ngabire, ni za mpano, ni vya vyiza biturimwo. Ico Imana yifuza nuko tukiri bato nta muntu abibona, kuko ntiyaba haragera ko bikoreshwa. Biba bimeze nka rya shurwe ryugaye. Ariko uko umuntu akura, uko aca ubwenge, niko amenya ico yahawe, niko amenya ubwiza yahawe. Aha ndiko ndakoresha imvugo ngereranyo y'ishurwe. Niko amenya bwa bumote bwiza. Murazi ko hari amashurwe iyo yiyuguruye aho hantu haca haza agaparfum. Umwe wese muri twebwe arimwo agaparfum k'Imana, arimwo ubwiza bw'Imana. Tukivuka twese tuba turi utubebe, ntushobora kumenya ngo aka kazoba gakinyi k'umupira, kazoba ka atlete, kazoba karirimbyi, ni nk'ishurwe ryugaye. Ubwiza buri muri ryo ntushobora kububona. Mugabo umuntu ariko araduga, haca hatangura kugaragara vya bintu Imana yamushizemo. Ni rya shurwe ritanguye kwiyugurura. Ico Imana idushakako nuko iri shurwe ry'ubuzima bwacu turyugurura rigasanzara, ntihagire iciza na kimwe tuva muri iyi si tudahaye abantu bayo, muri vya bindi yadushize mwo. Haleluya. Nimba ufise impano ukaba uyizi, ni kosa rinini cyane kuyigarako ukumva umenga woyikoresha ku bw'icubahiro cawe, kuko sico nyene kuyiguha yayiguhereye. Yayiguhaye kugira ngo uyitange, ugaburire abantu b'Imana, hanyuma ugire gute? Urengane. Ntuzi imisi usigaje, uzi iyo umaze kubaho. Imisi usigaje uko ingana kose, intambara ya mbere dukwiye kugwana niyo gukoresha impano twahawe kugira ngo tugirire neza abantu b'Imana. Niho hava irya devise, ubuzima bufise sens, n'ubuzima burangwa no gukorera abandi. Gukorera abandi no kuvuga iki? No gufata ico kintu wahawe ukagikoresha, nta nikindi. Ntidufise bimwe, nico gituma tutazokora bimwe. Kandi kubera tutazokora bimwe, nico gituma atabwenge burimwo kwigereranya n'abandi. Nimba uri imbata, kora igikorwa c'imbata, reka kwigereranya n'inkende. Wewe nturi inkende, zireke zurire ibiti, wowe ukorere hasi. Haleluya. Ni kubera iki tugiriranira inzigo, jalousie? Ni kubera aho kubona ivyo wahawe ubona ivyo naka yahawe, ugakura umutima kuvyi wawe ukawushira kuvya abandi. Igihe cyose wumvise ugiriye inzigo umuntu kanaka, kijya n'ikimenyetso kuri kuraba hatariho. Wewe raba hehe? Muri wewe. Mfise iki? Nahawe iki? Uheze uhaguruke ukoreshe ico nyene wahawe. Nta higanwa turimwo, nta uzohabwa impera ko yarushije abandi, kuko ntituri muri course imwe. Umwe wese afise couloir yiwe. Aha tukiri nkaha nyene, none abaza n'ikibazo kivuga kiti, none nkizi korali burya mwazijemwe murondera mwiki? Mwazanwe niki muri korali? Ni kubera iki muri korali? Muri korali. Mbega mwasanze arico mwahawe mwumva nico mwotanga, canke mwasanze ariho vyoroshe ko umuntu aja habona? Burya ingene dukora ivyo dukora birategwa n'icabituzanyemwo. Uwazanwe n'umutima wo gukorera abantu ntakora cyo kimwe n'uwazanwe n'umutima wo kwiyerekana. Abantu bashaka kuboneka ko bagororotse, hariho ikibuga cabo, ni défilé de mode, si korali. Muze mwige gutambuka, muje mu mahigano. Abantu bazoza barorera ingene mutambuka n'ingene mugororotse. Ivyo birabaho, murabizi. Nimba ubona ufise amamiskere akomeye, hariho ikibanza cawe, ni muri box. Genda ukubitana ingumbu mukurane y'amaso, ureke kuza kwerekana ibifuwa vyawe hehe? Muri korali. Si kibanza cyo kwerekana amaboko n'ibikirizi. Bantu b'Imana turacari kumwe. Bivugwa birimwe inkuru bitwenza, mugabo muze murumva ukuri kurimwe. Ushobora kuba utazanwe n'ico ukazanwa n'ikindi. Reka ngaruke rero kuri iyi nkuru. Yesu yarigishije, arigisha. Petero we akagumana ikibazo, none ibi bintu ariko abibwira twebwe cyangwa ariko abibwira n'abandi bose? Sinzi ko mwabonye
ingene Yesu yamwishuye. Hajya mubona Yesu yaramwishuye. Mbega murafise amabibiriya. Muravye ivyo Yesu yavuze hagati y'umurongo wa 35 na 40, ugacoraba n'ikibazo Petero yabajije ku murongo wa 41. Mbega mwami, uwo mugani ni twebwe twenyene uwuciriye canke uwuciriye n'abandi? Mubona Yesu ico kibazo yaracishuye. Muri hano mubona yaracishuye? Ntaco yishuye. Kubera ko atacishuye, kuko iki kibazo ucishuye yari kuvuga ngo ego Petero, ndiko mbwira mwebwe nongera mbwira n'abandi. Canke akavuga ati oya, ndiko mbwira mwebwe muri ngaha. Niyo nyishu yumvikana kuri iki kibazo. Ariko ico ntavyo yigeze abivugako, ahubwo yaciye yibandaniriza inyigisho nk'uko umenga nta n'ikibazo cabajijwe. Hariho ibibazo bitagira sense. Hariho ibibazo nama ndabibona iyo ndiko ndigisha mu bibanza bitandukanye. Hari igihe mba ndi mu ncabwenge z'urwego rwo hejuru canke mu bantu babubahwa cane, ariko cane cane abantu b'incabwenge nibo hari igihe babaza ikibazo ukacumvamwo akantu ko kuvuga ngo naje ndashaka kwerekana ko hari ivyonzi. Si umuntu ababaye kumenya, si umuntu ababaye gutahura, n'umuntu ashaka gufata ako karyo kugira ngo yerekane ko nawe hari ivyo azi. Hariho n'abandi babaza ibibazo kugira ngo bagutege imitego barabe ingene uyivamwo. Ukamenga ivyo wavuze ntaco yigeze atora, we yararindiriye gusa akaryo ko kugusuzuma, agaca yigira nk'umu examinateur, umuntu ajeje gusuzuma wewe mwigisha ivyo uriko uravuga. Iki kibazo ca Petero igituma kitagira sense ni kubera iki? Yesu ariko arigisha yariko abwira abo nyene bari bahari. Abo batahari ubarondera kwiki? Wowe ivyo uriko urabwirwa wabihejeje. Kubera iki ubariza abatahari aho gusiguza wewe uhari? Erega ni uriko urabwirwa. Rero ntituze kumera nka babandi bavuga ngo naka iyaba ari hano basha rino jambo ryari kumufasha. Hariho igituma ririko ribwirwa jewe, ririko ribwirwa wewe. Tubigumize hano. Inyigisho Yesu yariko aratanga ndayivuze ko mu majambo make, nashaka ko ikiganiro ahanini kiza gufatira ku bibazo aha sinza kuhateba. Yariko aravuga ibijanye n'abakozi bo mu nzu, abashumba, abaesclave n'abashebuja. Acavuga ngo hariho abashumba bahiriwe, hariho abakozi bahiriwe. Abo ni babandi bama bari maso igihe cose shebuja ashikiye, kuko shebuja ntategerezwa kubwira umukozi wiwe amasaha atahirako. Umukozi muzima, umukozi ahiriwe nuwama yiteguye umwanya wose. Igihe cose shebuja ashikiye agasanga ari hari. Uwuza aratomboza, uyu munsi bagahurirana, hariho umunsi batazohurirana. Uwuza arakwepa kwepa, shebuja arenga irembo nawe akaja mu bindi, akagereranya amasaha shebuja atahirako, shebuja agataha asanga ari hagishika, uyu munsi akarusimba, hariho uyundi munsi azorugwamwo. Uramenyera ngo yamataha mu masaha 3, uyundi munsi azotaha isaha 1 y'ijoro. Aca asanga irembo rirugaye sihuri. Kandi ivyo nivyaba uzobihanigwa. Ijambo yariko aravugamo ngaha ni umuntu muzima ahiriwe mu bwami bw'Imana. N'umuntu ari fidele mu vyo yajejwe igihe cose, adacungana n'abarongozi, ataraba ngo mbega ninda mbona ninda tambona. N'umuntu akora ca gikorwa Imana yamuhaye igihe cose bikenewe kandi bishoboka, ataravye ico shefu wa korale ariko aravuga canke ko ahari canke ko atahari. Aha ndiko ngerageza kubimanura mu buzima bwacu nk'abantu bafise ibikorwa bahamagariwe. Bibiliya iravuga ngo bashumba mukorere bashobuja n'umutima wanyu wose mububashe,
ntimukore iyo bacungishije ijisho gusa, mubakorere neza niyo batahari. Aha turi mu kazi ka misi yose no mu gikorwa c'Imana, ni ivyo nyene Imana idushakako. Wewe wahawe iki? Burya ntiwabihawe n'umukuru wa korari, wabihawe n'Imana. Izo mpano ufise wazihawe n'Imana. Je narigishije abantu kuvuza gitari. Abavugije gitari n'ababivuza murabizi mwese yuko mu ntango intoke umenga zirimwo intsinga, umenga ni ivyuma. Urarushigira gutya rugaca gwigorora, rukaburuga bati subirayo, rugaca rugaruka. Ugatinda ukazana ukundi kuboko ugafyonda, mugabo urekuye rugaca rugaruka. Ntimubizi? Hariho abatangura bimeze gutyo, mugabo mu ndwi imwe zibiri ugasanga zisigaye zitonze. N'uwundi vyanka ukamenga harimwo amabuye, bagatinda gaheba. Iyo flexibility y'intoke zawe si ubuhinga bwawe, ni impano y'Imana. Hari ahantu byavuye, kandi uriya yabiguhaye kugira ngo userve abantu b'Imana. Ica gushaka ko rero nukuba fidèle muri iyo mission yaguhaye imisi yose, igihe cyose. Ntuje mu vyo gucunganwa n'abaridere bawe. Ugiye muri ivyo uzoba uhushije mission, kandi umunsi umwe uzofatwa nande n'umwe yabiguha. Kandi abazofatwa muri ivyo ntibazokoroherwa. Niho rero Petero yabaza ati, none nk'ivyo bintu wewe nyene uri kuravugaga Mutama Yesu, ni ivy'iwacu twenyene canke n'ivyo abandi vyose bose? Yesu ahubwo acaranshena, acayongera kw'ibindi. Yamanje ikibazo ngo ninde munyabigega wo kwizigirwa w'ubwenge shebuja yosigarana. Yabandanije inyigisho ngo kumega nta nicabajijwe. Twebwe uyu muntu bise umunyabigega n'umuintendant, n'umuntu afise ibintu yajejwe na shebuja, afise ivyo yahawe asabwa gukoresha no gutunganya. Aha bakoresheje akarorero k'umuntu yajejwe ubutunzi bw'urugo rwa shebuja, hanyuma shebuja afata urugendo amusigarana stock kugira ngo agaburire abari muri urwo rugo. Murumvamwo ya service. Hanyuma shebuja caragenda, maze avuga ngo nivyashika uyo muntu yajejwe ivyo bintu agaca atangura kwiryohererwa kubera shebuja atahari, aratevye kuza, agatangura gufata nabi abajejwe, abo yajejwe guserva agatangura kutabagaburira vya bindi yahawe, agaca bijana mu kwinezereza, mu kwinywera inzoga akaboregwa. Shebuja azoza par surprise, umunsi umwe azoza umwanya atavyiteze. Hanyuma rero murabe amajambo yavuze uhereye ku murongo wa 46. Shebuja w'uwo mushumba azoza ku munsi atamwiteze, no mu gihe atazi azomucamwo kubiri, amusangiza umugabane wiwe n'abatizera. Kandi uwo mushumba yarazi ivyo shebuja agomba, ntiyitegure, ntakora ivyo agomba, azokubitwa nyinshi. Ariko utarabizi agakora ibikwiye kumukubitisha, azokubitwa nkeya. Uwahawe vyinshi wese azobazwa vyinshi, uwabikijwe vyinshi niwe bazorushiriza kwaka vyinshi. Nagira mbwire umuntu wese ari hano, kuba warahawe impano abandi badafise si privilege, ni responsabilité. Uko impano ziba nini niko na responsabilité iba nini. Uko uhabwa ivyo abandi badafise niko witegwa ko ivyo abandi batitezweko. Uko uhabwa vyinshi niko usabwa gukora vyinshi. Jewe iyo ntuze ndayizi, iyo principe ndayizi gose, kuko sinzi ko novuga ngo nagize amahirwe canke amagorwa yo kugira ingabire nyinshi. Hariho abantu mwama mwipfuza kugira ingabire iyi n'iriya, yaba mwari muzi ingene bigoye gukoresha ingabire nyinshi, ntimwogiye muragira bijya bintu mugira. Kumbure ntihaza kubura uwo bifasha hano, hamwe nocishamwo gato ivy'iwanje. Nakuranye oreille musicale, iriya accordeon nta muntu yayinyigishije. Mugabe ijya harmonie y'amajwi urabona ko ufata ibintu utanabona biba biri ngaha mu mbavu. Agatwe kanje naho kari kakiri gato, narashobora kumva nti aya majwi ntajanye. Kuko vyovyo biranoroshe, hariho amatushe aba kombi na majwi menshi. Sico kimwe na tushe ya piano ukoze ko bari ijwi rimwe. Ivyo bituma
mu minsi itari myinshi sigara mvuza instrument muri chorale atamuntu yanyigishije instrument. Ivyo bituma hari abashaka kwiga baca bazi wanje. Kakanya maze gushika muri secondaire, kakanya ko kuruhuka niho abandi baca baza ngo unyigishe. Ntangura gusanga ndiko ndatanga umwanya wanje wo kuruhuka. Uhawe byinshi ntubikoreshe, baca bategura inkoni nyinshi. Niko twasomye muri jambo ry'Imana, bazogukubita n'utuguru tubabwe. Ivyo wahawe utabikoresheje, hariho inkoni zibikiwe abahawe byinshi batabikoresheje. Ngeze imbere nsanga ndashobora kwandika indirimbo. Nanditse indirimbo ya mbere mu 1991 njyamye munsi y'igiti c'umwembe. N'ubu ndayibuka. Kwandika indirimbo bigenda gute? Nkumva binzamwo. Haragera igihe indirimbo zinkorokeramwo, ngasigara ngwana n'ingene ntazibagira. Zakunda kuza ndi mu rusengero. Aha n'ubundi ndazi ko ari abantu baca baza kwitora. Hajya amakorale ahejeje kuririmba habaye agacerere nkaca numva indirimbo mu mutwe ntari bwigere numva n'amajwi. Ngwana no kurondera systeme y'ingene ndazandika. Nari narize musique solfège sinayiheza, nca mfatira kuvyo nari narize nongera ko ibindi vy'uwanje n'inventa systeme yo kwandika melody ngo sindayibagira. Mu rusengero nkama ndiko ndagira ifono tuntu tuduharuro, abantu bati none uyu muntu aza gukorera ibiharuro mu rusengero. Ndabikora kugira ngo sinibagire ayo ma melody. Mugabo urumva wanditse indirimbo imwe, zibiri, zitatu, zitanu, 10. None ninda cayigisha indirimbo muri korali. Ni wewe nyene. Bwaca kabiri uri mu bigisha ama-instrument, uri mu bavuza, uri mu bigisha indirimbo. Bati none hari undi murongozi wa korali dukeneye atari ubunye nabitahura byose. Sanga biguma binkwegera ama responsabilité, kimwe gikwega ikindi, kimwe gikwega ikindi. Nico gituma jewe naho nopfa uyu munsi imbere y'Imana sinogenda nicuza nta mwanya wanje ndataye. Vyaranduhishije, vyantwaye umwanya munini, mugabo naragerageje kuba fidèle, gukoresha ivyo nahawe. Bantu rero muhora mwipfuza ingabire z'ibitangaza, ndabasavye mugarukirize aho. Nimba unaniwe gukoresha iyo ufise, reka kwikwegera inkoni n'izizokubitwa zirakwiye. Haleluya. Uwahawe byinshi azobazwa byinshi. Ahandi ngo uwabaye umwizigirwa muri bike azoba umwizigirwa no muri byinshi. Banza ubumwizigirwa muri izo wahawe. Ubu rero hari iziriko ziragabanuka kuko ntakironkera umwanya wo kuzikoresha. Ariko ndanezerwa iyo mbonye umujene nigishije mu myaka 90 muri interna asigaye avuza gitari gose ibintu naje ntazi. We yaraciye abibandanya ahereye kuri bike namwigishije. None rero ibibazo ni bitatu. Kuko ncandangiriza hanyene. Ikibazo ca mbere, wewe wahawe iki? Haji wo kubaza iryo shugwe wewe uri. Wewe nk'ishugwe. Ubutunzi Imana yakunyegejemwo nubuhe? Woshobora kubona ibintu bitatu vya mbere nyamukuru bimeze nk'impano Imana yashize muri wewe. Muraza gusanga hari ibijanye no kuba muri chorale, ariko ndafise amakenga ko hari nibindi musanga biri hanze ya chorale. Canke biri muri chorale ariko bija mu bikorwa vya organisation vy'uburongozi vyo gutunganya ibikorwa vya social n'ibindi. Aha hantu ntihagire ikintu musiga inyuma. Nta shugwe ryigera rigira ikimazi iyo rituguruye ngo rishira habona buriya bwiza buri ndani. Sinzi ko muri abibona amashugwe yose inyuma abameze nk'ayasa, asa n'urwatsi rubisi. Ubudasa bw'amashugwe uza kububona iyo yugurutse. Wowe none wuguruye hari imbere hari yiki? Kuko utabizi ntuzomenya n'ico utanga. Ucu usanga uri kuratanga ibitari ivyo wigana abandi kandi utaribo. Kare navuze ngo nimba uri imbata kora igikorwa c'imbata nyene. Imbata iri n'ikimazi cayo. Reka kwigira ingeregere kuko ucubigira nabi ucuvyonona. Uwutazi ivyo afise aca atangura kwipfuza ivy'abandi. Aca atangura gusimbira mu bibanza bitari ivyiwe. Abo nibo baca banavyonona. Ni nk'uwo ufata itafari ibuye ryari kuja hariya mu mfuruka
agaca arishira hariya hejuru. Amatafari ya hariya hejuru usanga barayakase ntiriba rikwiye, irya hariya riba rikwiye. Wowe ufise forme ikujana he? Ivyo bintu Imana yaguhaye ni biki? Ica kabiri, ivyo bintu wahawe uriko urabikoresha mu bwizigirwa udacunganye n'umuntu n'umwe. Ubikoresha bivanye, hariho abantu bavuga ngo jewe ngo tugiye nko muri concert hamwe haba hari abantu benshi ntegerezwa kuba mpagaze imbere. Kandi ko ndavuga intambara zimwe zimwe nabonye bishoboka ko hano zitahari. Umviriza, wewe mission Imana yaguhaye ni ugukoresha ico wahawe, uhagarara imbere, uhagarara inyuma, uhagarara hirya, uhagarara. Ikibazo si kibanza, ikibazo ni fidelite, ubwizigirwa mu gukoresha ivyo bintu wahawe. Ikibazo ca kabiri, ivyo bintu uriko urabikoresha mu bwizigirwa canke ucunganye n'abantu n'ibibanza n'ivyubahiro. Umuntu ariko arabikoresha mu bwizigirwa, umunsi shebuja yaje azomuhamagara ati warakoze kuba umwizigirwa, ngo ngwino muntu wanje w'umwizigirwa we, wabaye umwizigirwa mu vyo wajejwe, injira mu munezero wa shobuja. Azosangira nawe, niko Yesu yavuze. Azohamagara bizigirwa muri banke, niyo mvugo ngereranyo yakoresheje, hahandi kuri table d'honneur, hamwe hataza bari bo bose. Mu gihe abandi bazoba bariko barakubitwa izo ku maguru kubera batabaye abizigirwa, ababaye abizigirwa bazoba bariko baregerezwa bazanwa kuri table d'honneur. Ingene twifata mu gukoresha ivyo twahawe birafise ingaruka mu bizoba hari imbere. Ikibazo ca nyuma, gifatiye kuri iki nyene ca kabiri cyo kuba umwizigirwa mu gukoresha impano twahawe. Mbega wewe kuba ufise izo mpano ufise, ubibona nk'ikintu cyo gukoresha kubw'inyungu zawe canke ubibona nk'ibintu bigukwegera ama responsabilité ababifise badafise? Ubibona nka privilege canke ubibona nka responsabilité? Iyo wibutse ko hariho ubuhinga ufise abandi badafise, ubitahura gute? Uvyumva nk'ibintu bigukwegera kugira ivyo witezwe ko, canke ubibona nk'ibintu bituma uboneka neza kurusha abandi? Uhengamiye he hagati ya privilege na responsabilité? Aho uhengamiye hakugoye gutora, ucugaruka uraba ingene ubikoresha, nivyo bisha bikwereka aho uhengamiye. Ubutore, ubwiza bw'ingabire. Ubwiza bw'ingabire ntibwerekana ubutore bw'uwazihawe, bwerekana ubutore bw'uwazitanze. Kuba ufise akaju karongorotse kurusha abandi bose ntivyerekana ubuhinga bwawe, vyerekana ubuhinga bw'Imana yakuremye. Haleluya. Nico gituma ariko sari nini kuvyishimira, kuko nibituma ako kaju kagororoka ntavyuzi. Hari umuntu arabona corde vocale yiwe? Hari numwe arayibona? Mwari muzi ko dufise imirya ngaha mu muhogo ituma iyo dusohoye impwemu ziva mu mahaha, iyo mirya ica igira vibration hagaca haboneka ijwi. Ntitunazi ni y'amajwi ava. Ninde yaremye ayo corde vocale? Ni wewe. Urazi yuko ushobora kugira isanganya rimwe gusa corde vocale agacahora ugacubikiragi uwo musi nyene? Ninda kuzigama, ninda zigama uwo muhogo wawe? Niyo murungitse ivyo kurya ko mutabona naho biciye mutaze ngene biza kurengana. Imana ikuyemwo ikirenge, ikuyemwo igikorwa cayo mu kuzigama imibiri yacu. Turi ini masse do viande. Urabona akantu kakagunguzi k'inyama, nico turi. Kwishimira impano ni kosa rinini ryerekana kudatahura. Vyukuri impano z'igitangaza ico zerekana nuko wazitanze ari gitangaza, ntizerekana ko wazihawe ari gitangaza. Hagati y'utanga n'uwakira, nimba uwakira ahawe ikintu c'agaciro, vyerekana urukundo rw'ubutanze, ntivyerekana ubuhinga
bw'uwakiriye. Nta muntu n'umwe atazi kwakira. Icubahiro gitumberehe ku Mana. Natwe tube abakozi babizigirwa badacungishwa ijisho. Imana ibahezagire. Ndakeka ko tuvuye ngaha duca tuja ku ruhande rw'ibibazo kugira ngo iki kiyago cinjire mu buzima pratique. Aha nariko ndavuga ibintu byo muri rusangi, ariko umwe wese arashobora kubonaho kumbure afise ikibazo canke ikintu cosigurwa cisunze ibihari kitisunze inyigisho yo muri rusangi. Reka ngira ngo muce mufata ijambo mubaze ibibazo, hanyuma turaheza tugira ikiganiro cisunze ivyo muzoba mwabajije. Murakoze cyane ku cigwa mwaduhaye. Je nari mfise akabazo kamwe, sinzi ko havura kavyara nka bibiri canke bitatu, sinzi, biravana n'ukuntu mpemu aza kundongora. Ariko ikibazo canje nashaka kumenya mbega nomenya gute yuko kuririmba ariyo mpano yanje vy'ukuri, kuko ndashobora kwisuzuma nkavuga ati iyo ndiko ndaririmba ndabona yuko ndahezagirwa, mugabo hari ukuntu nyene ushobora kwisuzuma ukavuga ati by'ukuri kweri aha hantu nahi wanje, biga nomenya gute yuko ngaha muri kohari ari ikibanza ciwanje. Nyimba atari ikibanza ciwanje by'ukuri, nomenya gute ikibanza canje iyo kiri, kugira yangabire yanje nshobore kuyikoresha mu guhimbaza Imana no gufasha abandi. Murakoze kuri aka kanya nako konyene mfise. Murakoze. Nanje nafise ikibazo, ariko manza gushima. Ndashimye kuri ino nyigisho, kubwanje novuga ko yoba yaje nk'inyishu. Naye ndayikeneye cyane, ni ikibazo nagumanye ariko nkabura ukuntu ndakibaza. Ikibazo canje rero ni iki: jewe kubwanje niravye, hari ingabire zimwe ndasanze mfise, ariko ndahitamo no kuririmba. Rero naricaye ahantu ndiyumvira, none ko ngiye muri iki mbona umenga ndafise ingabire yacu, nkaja muri iki nkabona umenga ndafise ingabire yacu, mbega nkuko nyene uyu yabajije nomenya gute muri izo ngabire zose mfise ko ari izihe natumwe Imana yampaye? Yes, nawe ahetse. Banyakubahwa dukoranye hano, bashinga ntahe, bafasoni, gwaruka, tugira amahoro. Jewe amazina yanje nitwa Emmanuel Ndayiragije, nkaba ndi umuririmbyi wa Pst Acher hano kuri Eglise Methodiste Libre Paroisse Mutangano. Hanyuma banyakubahwa mugiye kutwigisha kino cigwa cyuko uko turi ngaha twese dufise impano zitandukanye. Muranatubwira yuko dukwiye gukoresha izo mpano Imana yaduhaye. Hanyuma ikibazo canje nari mfise, jewe uko je nibona ndafise impano yerekeye ibintu nyene byo bijanye n'umuziki. Rero by'ukuri jewe iyo mpano ndayibona yuko ndayifise, kandi afise n'impano w'umutima w'ikigongwe. Umutima w'ikigongwe, umutima wo gufasha abandi, umutima wo kuvuga ati ujya muntu ko afise ingorane, reka nkuru ko nshoboye ndabe yuko no mufasha. By'ukuri jewe umutima ndawufise cyane. Mbega impanuro no basaba mwo ntekerera, mbega no byitwaramwo gute mu gihe
noba nshaka kubibandanya kubikora. Muragize neza. Icyambere ndashimiye uwatwigishije, naryohewe, umwami amuhezagire. Ikibazo canje fise nkunda kwibaza kandi nkumva nigana naco mu mutima kivuga uku. Hari abo usanga baratwitangiye muri ibintu byo kuririmba, abo twita ni bakuru bacu, nk'abagisanga baziyaye Mbonyi, ba Fabrice na Maya, abo bandi bose usanga bakora ku giti cabo. Abo bantu turakunda kubarabirako, tukiga, tukabaraba, tukaraba ivyo dufasha vyabagize. Hari ikintu nkunda kwibaza kuri bo cane cane iyo hageze nk'igihe batumirwa mu gikorwa kanaka, ugasanga babwiye ahari amahera kanaka basabwa kugira ngo bashike muri ico kibanza. Nkaca nibaza ngo mbega no kubera iki tubwirwa ko twebwe abakijijwe impera zacu ziri mu ijuru, ho kuba basaba ayo mafaranga ni icaha. Ndashaka umfashe nkamwigisha menye ko co bari icaha, kubera natwe tukiri bato turi munsi, kumbure twoshika kuri urwo rwego nibizodushikire nimba ari icaha. Ikindi naco ni ikibazo ca kabiri kivuga ati mbega iyo umuntu ahawe indirimbo akandika, abasanzwe bandika indirimbo ukayihabwa, ko numva ngo biba bikenewe ngo uwundi muntu, mbega aho uyihawe birarekuriwe kuyikora ata wundi muntu uyihaye ayikosore? Murakoze. Je mfise ikibazo. Ubwa mbere ndashimiye umwigisha, namukurikiye ndumva ko hari ibyo ariko yigisha biriko bikora ku mutima wanje. Ikibazo mfise kubijanye n'ingabire n'ukuntu tuzikoresha, umuntu arashobora kuba afise ingabire ariko ugasanga ikirere uri kurakoreramo ntikiriko corohereza izo ngabire zawe. Mbega none muri ico gihe umuntu yokora iki kugira ngo ashishikare agume kuri rwa rutonde kugira ngo akoreshe za ngabire ziwe? Ikibazo mfise nico, kuko hari igihe usanga izo ngabire zitariko zirakora nk'uko zagomba gukora bivanye n'ikirere umuntu aba arimo. Nagomba rero mumfashe kuri ico uko umuntu yobigenza. Murakoze. Nomenya gute ko kuririmba ari ivyanje? Ikiwashaka turashobora no kucagura tukakijanisha n'izindi mpano zose. Nomenya gute ko ivyo kuba mu burongozi ari ivyanje? Nomenya gute ko mfise impano yo kwerekwa canke umuntu wese arose hajya abayerezwa? Ko hari igihe turuta ibintu vy'ibidaramudandi n'ubuyabo buriko buriruka hajya uba weretswe. Ni gute umuntu amenya vy'ukuri ko ico kintu yagihawe? Hariho bamwe bagira impano zo kwerekwa mu bihe bimwe bimwe bakarota bagaca bavyita ngo nukwerekwa. Wowe ntiwigeze wereka ikintu na kimwe, ubu rero harageze ko werekwa kwera ugire mariage. Iyo ni impano kweri. Okay. Hari ibintu bitatu ushobora gufatirako ku rugezo rusanzwe kugira ngo umenye ko iyo mpano ari gwawe. Kwico kintu atari ikintu kikuguye ko kugwigihamana ko ari impano. Icambere, ico kintu kirizana. Mbere rimwe na rimwe ugikora atanu umuntu yigeze akikwigisha. Abantu bakakubaza ubi wabigenjeje gute? Ukabona ko abandi umenga birabatangaza. Nawe ugatangazwa n'ingene batangaye. Ukumva ari ibintu bisanzwe vyizana. Kare navuze ica oreille musicale ku bintu vy'umuziki. Nta muntu murabona baririmbyi bo cyane cyane abanyamuziki ashobora kuvuza cyane cyane bikunda kumvikana kuri gitare bass, umujya wapangurutse ukavyumva mugabo we ntavyumva, kandi roturi hari ugasanga wadevya akantu gato bikamunanira kubitora.
iyo wewe vyizana ukumva ati no uwo mujya ntupanze neza ata muntu yabikwigishije ko imigi ipanguruka iyo bari impano. Icambere birizana nta nguvu bishiramwo ntibigusaba inguvu nyinshi usanga wabikoze ukuntu ata bintu birebire washizemo. Ica kabiri ni ibintu ukora unezerewe, si ibintu umenga ni kovu, si ibintu bimeze nk'amabuye wikoreye, ni ibintu ukorana umunezero. Ukicara kuri piano uri kuriga utuntu kanaka isaha imwe igahera, zibiri zigahera, zitatu zigahera, ntunumve ko ku gisusu hariko harababwa. Abandi bati wicara guta amasaha 3, wewe ukumva umunezero ufise mu kumva uri kuracanganya tujya tunota n'ivyo kurya ukavyibagira. Iyo ibintu wumva bikunezereza bikakwibagiza n'ibindi iba ari impano yawe. Hariho uvuze amen hano kuko aciye atora ikintu, Imana iguhezagire. Ica gatatu, impano kiba ari ikintu gifise ikimazi, gifise ico gifasha abantu b'Imana. Imana ntitanga impano zidakenewe. Iyo mpano uza gusanga ari nyishu ku kibazo kanaka mu buzima bw'ishengero, mu buzima bwa communauté. Iyo hari ikintu ufise ukora coroshe kizana kikunezera mugabo ukabona nta bantu gifitiye ikimazi, bishobora kuba bisigura kuri mu kibanza kitari icawe canke kutarashika aho iyo mpano ikenewe. Mugabo nta mpano nimwe itagira ikimazi ibaho. No guteka umurete, kamfate guteka muri rusange. Kumenya gucanganya utwengeredia, hariho umuntu abantu bibaza ngo twese turashobora guteka ibintu biryoshe. Wowe upfa kumpa gusa ibikenewe byose. Nukuri hajya hariho abantu bagutekeye ivyo kurya. Umwe yavuze ngo agira cumba ubugari, ngo narabonye ingene babucumba. Bagira bucumbe baramuha ibikoresho. Hageze ko abuzana yababwiye ati murabe mwateguye isukari n'ibiyiko nakoze ubuyi. Ifi kwiye arayifise mugabo yazanye ubuyi. Kujya kuntu canganya akunyuga kwiye utuntu ugasanga ubishize hamwe, ivyo iyo ni impano. Haba hakene gusa ko umuntu ayubakira ko akayidevelopa. Iyo bikora vyizana, reka kugwana ngo ngira mbu umwigisha wahe kiretse wo wigishije ivyo nyene. Tanguza restaurant ugaburira abantu ivyo kurya biryoshe. Niyo mpano yawe waronse. Rero impano yose iba yishura ikibazo abantu bafise. Ivyo bintu bitatu ubishize hamwe ukumva vyose birahura ubufise impano. Ikiba gisigaye rero nukumenya cyane ko bafise impano nyinshi, ni naco kibazo gica gikurikira. Abafise ingabire nyinshi, none nomenya gute ico nca nkora? Nomenya gute ahonja? Aha naho mu kwishura iki kibazo duca mu nzira zibiri. Inzira ya mbere, iyo ufise ingabire nyinshi uzosanga zimwe ziri prononce kurusha izindi. Hariho zimwe uzosanga zigusaba inguvu kurusha izindi. Zirya zinyaruka zitagusaba inguvu nyinshi, nizo mu bisanzwe zinakorohera gukoreramwo kurusha izindi. Ariko iyo ni inzira imwe. Urashobora guca ukoresha zirya ziza vyoroshe kurusha izindi. Kuko ugiye muri ziriya zinyuma zigusaba inguvu nyinshi, hari igihe usanga hari uwundi zorohera kurusha wewe, uwo naje imbere nawe uje imbere muri za zindi zikorohera. Iyindi nzira yo kumenya ico ukora nukubaza ngo mbega ni ingabire yihe ikenewe ngahandi. Nimba igikorohera hariho abandi bariko barayikoresha, mugabo ugasanga yayindi imeze nk'iyiri inyuma nta muntu ariko arayikoresha, ukoresha iyo nyene. Kuko ntituhari kugira ngo twerekane ko dushoboye, tuhari kugira ngo tugire ico tumaze mu bwami bw'Imana. Uri umupianiste nivyo, mugabo wewe akaguru kawe ugeze kuri battery karanyerera nta no ubona iyo kaci umega kari nk'umuyaga nkuba. Nimba abavuza battery ari benshi, hakabura uvuza gitari, emerureke kuko wowe ushoboye na gitari naho bigusaba inguvu, korera hariya hari besoin kurusha ngaha.
mureke kugundana mugwana niho haca hava n'intambara no kuvuga ngo noye nanje nzovuza ryari. Genda hariya hari kinogo aba ari ukorera. Rero nyakugira Imana ushobora guca muri izo nzira zibiri. Swat ukoreshe iyo ubona ibanguka kurusha izindi. Bega ni wewe ndiko ndishura. Ego ushobora gucushira imbere izo zikubangukira kurusha izindi. Ariko ni wasanga ari nyinshi ahuri cukoresha igikenewe muga bitari kwiraboneka. Aho niho hari amagogo y'abantu bafise ingabire nyinshi ari wewe ndazi ko wantahuye. Abandi murabashima barahiriwe bo ntibahiriwe baragowe. Hagera guteka bakaba bariyo. Hagera muri ahantu hose hakenewe umuntu uzosanga umuntu nk'uwo ari oblige kujayo. Kubera iki afise ingabire zikorera mu bisata bitandukanye. Abahawe ingabire imwe akagurwa bamwageretse ku kandi. Muri ko muragaburirwa bo bama bariko bariruka impande zose. Sinzi ko byafashije. Ariko naho nabipanze kujya kijya cukuja ahakenewe kurusha ahandi nico kiza imbere. Naho vyo gusaba inguvu iyo usanze atabandi bahari nibiba ari vyo uprivilegia nibiba ari vyo ushira imbere. Umuntu afise ingabire yo kuvuza umuziki akagira n'ingabire y'ikigongwe, umuntu w'impuhwe yo vyifatamwo gute? Aha hagusaba kugira urutonde. Bega ninde yakibajije? Bashinga ntabe bapfasoni. Ibani guhezagira. Uyu muntu arafise n'iyindi ingabire ya diplomasi, imvugo diplomatique. Kirazira gupfa gusimbira kwijambo utabanje kuramutsa. Kandi ukaramutsa ukoresheje imvugo iri conventionnelle. Uwabaye mu stantere ejo ntimuze mutangara. Arazi kuramutsa bene gihugu. Hari umuntu umwe twiganye yari umuntu akunda ibintu bitonze cyane yarabeze nkuko kwawe. Mu minsi heze nasanze ari wajeje protocole muri Sena. Uvuga nti ntibintangaje. Aha kiba gikenewe bica bivana n'ibikenewe ahuri. Iyo uri mu rusengero hagakenegwa ingabire y'abantu b'abanyempuhwe ukabona ntaco vyica kuri ingabire yo kuvuza umuziki ntuzureke kujayo. Sinzi ko hano bihari canke musanze muri gukora mu mashengero, hari amashengero ashiraho amakomite ajeje ibibazo social. Ni babandi bagendera abagwaye, ni babandi baja kuraba abantu mu bitaro, ni babandi basengera bagize ibina biriya. Iyo komite urashobora kuyibamo. Naho woba uri mu bavuza umuziki. Ukazikoresha zose kugeza igihe usanze bidashoboka. Iyo bisekana imikicira iyindi haba hageze kugira hamurekura hakaza uwundi. Ariko ntiwotinya kubikoresha kuko ntibikuranamwo. Uvuza umuziki arashobora kugendera umuntu mu bitaro ataco vyisha. Ahubwo uzogenda utwaye gitari uco baririmbira nibakwemerera kugira ngo bahe na morale. Gusa ikintu gishobora kugushikira nuko programme za korali na programme za komite sociale zishobora gusekana. Iyo zisekanye rero ucuvugana n'umurongozi bivanye naho ubona ukenewe kurusha ahandi. Usanze kutavuza umuziki ataco vyohungabanye, urashobora kugabanya umwanya wa hariya muri korali kugira ngo wapiye muri ya komite sociale. Usanzwe ariho udakenewe cyane curamforsa ngaha. Ufite mu bwami bw'Imana nta kibanza fixe dufise. Tuja aho bikenewe ko tuja. Ahari bezo kurusha ahandi niho duca tuja. Mugabo ntibizontangaza mu minsi iri imbere utanguje ishirahamwe ryo gufasha abakene. Urashobora gushika igihe ugasanga impano irakuremereye cyane kuko naho mwobikora mu ishengero hari abandi bakeneye gufashwa ishengero ritazoshikira. Ni wumva bikuremereye ntuzureke kubikora. Ikintu cyose Imana yaguhaye uragikoresha. Hariho complex abantu bagira. Jewe ndumwigisha nk'akarorero. Hariho complex abantu bagira ugasanga hari ibintu babona umenga ntibishobora kujana bigaca bituma ingabire zimwe zimwe baziheba. Kuba nigisha abarongo ya entreprise muri kino gisagara ntibikwiye kumbuza kwigisha abajene nkamwe. Nta cyaha kirimo. Hari hahandi ninjira nambaye amakoti
protokole banyakirira hari narigeze kuja muri Malawi kwigisha abapolisi aba officier supérieur mu gipolisi tugeze ku kibuga c'indege murazi ko igipolisi mu bisanzwe nico gicungera imbibe je veux dire ajya ama poste frontalier imbibe zicungerwa n'igisoda mugabo hajya twinjirira ni la police de l'air ni ibiha et de l'immigration tugeze kuri ku kibuga c'indege baca batwaka ama passport kugira ngo bagende kutugirira ama procedure umva twarabubahwa gose jewe rero nigira muri ya mpemu y'uguserva mbona barayinyatsi bati murindirire hano baragenda barabikora bahejeje barazituzanira harageze nimuze tugende baraduprotokole dusanga imodoka zitonze hanze bashika bakugururira imiryango ndavuga ntego kweri ibi navyo nibiki baragenda badushikana mu hoteli icumba ukibaza ko uza gukinira yo football kuburi muri ivyo ntibikwiye gutuma wibagira ko iyo mpano wahawe ahikenewe hose no mu banyeshuri bo muri primaire uronsa akaryo genda ugire gute uyikoresha ntimugare ku mpano ejo ni watanguza ishirahamwe mukaronka financement yo gufasha abakene mugasigara mugaburira igihugu cose abakene mu gihugu cose imodoka aho mukorera zigapanga bakabura naho bazibika kubera mwaronsa amahera menshi bukeye bagakenera ubuvuza igitari muri kohare ntuzureke kugaruka gufasha kohare ngo nukuri hari twebwe igikomeye si kibanza igikomeye nico tumara mu bwami bw'Imana dukoresheje ivyo twahawe birashobora kugorana ariko birakeneye ko umuntu agumana iyo flexibility agashobora gukorera aho bikenewe hose kibazo ca kane abatwitangiye imbere turabona ko akarorero turabigirako mugabo haragera igihe bakatunganya ama concert bakarihisha amahera none kurihisha amahera ni icaha kurihisha amahera si icaha vyose bivana n'umutima uri nyuma y'ico kintu cyo kitwa kurihisha amahera umuntu arashobora kutarihisha amahera mugabo ariko arakora ivyaha hariho abantu bagira ibikorane bifise budget iyo budget bakayiba mugabo wowe uje gusenga nta mahera bakwaka wava wibaza ngo nabagororotse aba bandi bambaye ikoti bafise na bibiri abo barabaho atafaranga bakwatse mugabo biyivye uwafinanshije ico gikorana hariho abantu kanagwe nk'akarorero nk'ubu ugize concert ikabera muri salle yugaye ifise ibibanza 1000 hanyuma kubera ushaka kuzana ba bantu bataza kuri stade ziri kwizuba hari abantu batozo kwigera baza kuri stade yo kuzuba bavuga uti aba bantu nabo barakeneye ijambo ry'Imana reka kwege tubazane muri iyi salle nziza kuko nizo bemera ivyo je ndabizi iyo ndiko ndagira ama conference abantu bitaba bivana naho twayikoreye hariho amasare ndayikoreyemwo mba nzi ko nza kuronka abajene bo muri kaminuza gusa bamwe bava kumutanga n'amaguru bakitahira n'amaguru hakaba n'ahandi baca bavuga bati bagiye muri ya hoteli hariya hajya ndaronka na parking tutangura kubona abantu babubahwa baje reka rero dufate ko yafashe Imana yamutumbereje kuko kindi hari ukuntu gucira urubanza igikorwa gikozwe bisaba kubanza kumenya uwo muntu yavuganye iki n'Imana kuko urumva kubera utabuhari muri iriya processus ni vyiza kugenda gahoro ukamenya ni motivation y'ico gikorane ni nyabaki kumbura Imana yamuhaye mission kuri babandi bataza mu rusengero aragiye afashe sare kuri Club du Lac hanyuma bajya abantu bari exigeant en qualité na son itagenze neza ntibaca bisohokera barafise ama standard bagenderako ugasanga kugira ngo ushika aho hantu basaba aho hantu bemera kuhaba urakoresheje miliyoni 50 mugabo wewe muraza abaririmbyi nta mwanya wo guca amahera cyane baba bafise ugiye kudandaza cyane gose ngo ubu mu milliardaire uzobanza ushire ku ruhande ibintu bimwe bimwe ntayo ufise wegeranije mu bagenzi hirya no hino uraronsa miliyoni 10 utireka twizere ko muri bajya abantu bazoza izi 40 dusigaje tuzozironkamwo
kumbure turenze ko na 3 4 5 duhemba abaririmbyi tugira gute ugasanga agize ivyo biharuro yaciye afixa amahera uwo muntu urumva ko ataca hayo bakoze mugabo ntibisigura ko bose baba bakoreye muri uwo mutima ndiko ndavuga hari igihe aba yaharuriye ku madepense azogira akabona amafaranga afise uko angana akagira ukwizera ati abantu bazoza muyo bazotanga nzoca ndonka ayo nsubiza harimo na riske yo gupfungwa bataje akemera agafata iyo riske haba harimo n'ukwizera nk'uyo je ndamutahura mugabo hariho n'abandi bayigira business nyene beruye aho muri ico gihe gica kibicaha si vyiza ko umuntu ariko arakora yicwa n'inzara mugabo si na vyiza yuko ubutumwa buhinduka business niyo equilibre afete igoye ari naco gituma nariko ndavuga ko no guca urubanza birasaba ko umuntu avugana n'abo bantu kumbura ukamenya la motivation qui est derrière jewe ndashigikiye yuko abantu b'Imana dukwiye kwiyubara impano twahawe ntituve muri mission y'Imana ngo tuzihindure urudandazo mugabo kandi turiko turakora ivyo bintu si vyiza ko twicwa n'inzara kuko nituzoririmba dushonje nitwicwa n'inzara tuzopfa hataragera duce dukora umwanya muto kibazo ca kabiri mbega uwahaye indirimbo yoyiha uwuyikosora cane gose kuko imwe mu ntege nke z'indirimbo zacu nuko zitanditse neza abantu bari sensible bashira imbere cane imvugo hariho ibintu ubivuze bibagora kubandanya bumviriza ivyo uriko uravuga utubahirije amategeko y'ururimi hariho abantu uba wirukanye Imana yaguhaye message ushira mu ndirimbo ingene iyo message iba structure mu buryo bw'amungane birashobora guhinduka sinzi mwebwe ingene Imana ibaha indirimbo ko icibaha n'amajambo mukoresha amajambo hariho espace dufise yo gupanga amajambo uko twumva yogenda mugabo tudahinduye message aho niho ubukeneye umuhinga rero w'ururimi ashobora kuvuga ngo message nk'iyi ikwiye gutangura gutya ikwiye kubandanya gutya ushizira ijambo ngaha abantu baca batahura ibi urizanya aha hariho igihinduka amajambo yosubirwamwo yobaya kuko niho message iri ivyo birasaba ko bivugana n'umuntu w'umuhinga abantu bazi kwandika amajambo mu buryo bwa poesie burya indirimbo ni poeme indirimbo si texte isanzwe ni poeme poesie nayo irafise ubuhinga bujana nayo nico gituma Imana yaguhaye indirimbo uzuyandike kugira ngo uyikosora abanza abone message uri kuratanga mu gukosora kwiwe akosorera forme ntakosore fond kiretse nimba fond yasanze harimo ingorane izo nazaca zikwereka ari ibintu ubona nawe wokosora ivyo usho vyibonera ariko la forme irakenera gukosorwa kubera za mpano twariko turavuga ngaruke hari nahavuye niga literature muri kaminuza urumva cyasanga ndiko ndiga no kwandika ama poème kandi ndi umupoete naye sanzwe nandika ama poème imbere y'ukwiga literature rero hari igihe namanja kwigisha ahantu hamwe ivyo kwandika indirimbo muri ministère yitwa Inganji sinzi ko hari umaze kuyumva bigisha ibintu bitandukanye by'aba artiste ndiko ndigisha kwandika indirimbo narabahanuye gose ko uhejeje kuyandika rondera umuntu azi neza ururimi azi n'ivy'Imana ashobora kugufasha gukosora hanyuma niho uzoshira ku ntuzeye ku rubuga indirimbo nziza murabona inguvu bisaba gusohora indirimbo iyo ushize ku indirimbo abantu bagaca bayanka birababaza kandi kenshi ntibayanka kubera ubutumwa burimo atari buzima bayanka kubera ukuntu swata umuziki ama image n'amajambo wakoresheje hari indirimbo iri mu ikosa twaba turirimba kenshi mu mashengero muga sinza kuyivugira ngaho la grammaire kera mwarahunga indimburu mwabantu mwize hariya muri secondaire mwarayihunga mwari muzi ngo mwarayishoboye ubu rero ngiyira bari mwasanze barindiririye imbere ngene wandika ikirundi reka nje ku kibazo ca nyuma ikirere iyo kitameze neza
ugasanga iyo ngabire ntushobora kuyikoresha neza aho hantu, uca ubigenza gute? Uyu mupfasoni yabajije nyene nk'umuntu w'umunyabwenge, yavuze ikirere, ariko ntariko avuga ikirere c'ijuru n'ibicu n'umuyaga, ariko avuga ikirere c'aho hantu uri kurakorera. Iyo ngabire kumbure ntihabwa ikibanza, ntitahurwa. Ivyo bintu bivuze abarongozi bamirira kure, twarutamena, bifise ukuntu vyitwa kutariko, abantu ntibagutahura aho hantu uri. Klima y'aho hantu ntikorohereza gukoresha iyo ngabire. Uca ubigira gute? Hariho ibintu bibiri ngaha bishoboka. Kimwe nuko abo bantu baba bataratahura ugukenerwa kw'iyo ngabire, bagaca bayisuzugura canke bakayigwanya. Muri ico gihe wewe uze wirinde kugwana n'abo bantu. Nta muntu agaburira umuntu ahaze cyangwa umuntu atazi ko ashonje. Ni nk'ugomba kuvura umuntu atemera ko agwaye, muca mugwana. Kandi mugwanye uri kuramutera urushinge, ushobora kurumuvuniramwo ibara rikagwa. Nico gituma mubona n'umwana iyo bariko baramutera urushinge babanza kumuhendahenda kugira ngo abanze yemere kuvugwa. Bishitse rero ugasanga iyo mpano ntibayumva, ntibayitahura, biba bikenewe ko ufata umwanya ukarindira, nimba ushobora kubisigura ukabisigura, udashoboye kubibasigurira ukarondera umuntu wotuma yo bibasigurira. Hariho abantu bigoye gushikira, mugabo ugasanga hariho uwundi uzi ashobora kubashikira akabibasigurira kugeza babitahuye. Aha bica bigusaba kwihangana kwinshi. Impano abantu batarumva ko ikenewe ntiyaba haragira kwikoresha, kiretse mpemu yera niyagufata ku gakanu. Ndakubwira ati aha rero wowe wahamagawe, ya mihamagaro ya ba Yeremiya, bamwe bagenda kubwira umwami ko yoreka kugwana, ko Imana yamaze gutanga intsinzi ku bansi babo. Umwami agaca avuga ati wowe uri kuraca intege ingabo z'igihugu, ahubwo nibagupfunge. Hariho abantu bafite imihamagaro y'ibisazi nka bene. Nivyashika mpemu yereka gufata ku gakanu, ugategereza gukora ibintu uzi ko baca babikuziza, aho nta kundi uze wemere ubikore, wemere ubizire, ariko bibe vya bindi wumva ko ari Imana yakwemeje vy'ukuri. Hari igihe Imana ibikira gukoresha nk'umupiyoniye kugira ngo ucire inzira abazoza mu nyuma bazokoroherwe muri iyo mpano yawe. Mugabo w'amakofi yo wayakubiswe, nta kundi. Ikindi ca kabiri gishoboka nuko wewe uba uri mu kibanza kitarico, ufise ivyo kurya, hanyuma aho uri bose barahaze, harakenewe wowe ukenewe ahantu hari abantu bashonje. Cubaza Imana, none ga Mana, iyi mpano wampaye ko hano batayumva, ni hehe bayikeneye? Nimba Imana mu bumana bwayo ikurongoreye kuyikoreshereza ahandi hantu, uragenda uyikoresha, kuko Imana iridegemvya mu kundi ikoresha abantu bayo. Imana ntigendera ku mategeko yacu. Igukeneye ahandi ikaguha impano ikenewe aho hantu, irashobora kugutwarayo. Ivyo ntibize bitewe n'ishavu no kwigumura, bize biciye mu kurongorwa n'Imana, mbere no gusiguza kujemwo. Kuko hariho abantu bahagurutse barakora ibintu mu rusengero, abarongozo ntibabatahura, baca baravumbuka barigiye. Si vyiza kugenda twivumbura. Ni vyiza ko umuntu ahagurutse akaja gukorera ahandi hantu abarongowe n'Imana. Kandi iyo urongowe n'Imana uzuvyitondere cyane kugira ngo n'abarongozi bawe bashobore kubishigikira. Ugende hariho umuhezagiro wabo kuri ico kintu ugiye gukora. Bica bisaba kwihangana gose. Sinibuka imyaka yaciye hagati y'umunsi Samweli yasuka amavuta kuri Dawidi n'umunsi Dawidi yabaye umwami. Ariko ntivyabaye bukeye, haciyemo imyaka. Sauli yaramaze imyaka ariko aragwana, kandi Dawidi yaramaze gusigwa amavuta. Mugabo aranka kwica Sauli. Ararindira Imana yonyene iracinzira kugira ngo ashobore kuba umwami. Hari igihe rero uzohabwa impano igusaba gutekereza, ube persécuté,
wihanganiraho gushika umunsi Imana izokugurura umuryango ukinjira muri iyo ngabire yawe ata muntu agufitiye umutima mubi. Amen. Ibi bica bidusubiza rero ku migenderanire dufitaniye n'uwaduhaye ingabire. Niwe uca usubira kubaza none ga wewe wabimpereye iki, ndabikoreshe gute ko vyanse, ugaca urongorwa n'Imana. Reka tuve kuri uru ruhande tuje kuri runo ruhande, kumbure na hano. Nshaka kubanza gushima, ndashimye inyigisho mwatwigishije. Ni inyigisho zifasha cyane nk'abantu b'abaririmbyi dukora umurimo w'Imana. Ikibazo mfise, nashaka kubaza ikibazo Sandrine yabajije. Inyigisho mwaduhaye sinanyuzwe. Peut-être nanje nshobora kuba mu baca imanza ntari nkwiye kuzica. Ofete ni nk'aba baririmbyi, aba artiste baririmba indirimbo ndoramana, dufate nk'aha mu Burundi basi bamaze kumenyekana, ugasanga nk'iyi eglise locale ya Methodiste Libre baratumye umuririmbyi kanaka, ariko kugira ngo uwo muririmbyi ashobore kwitaba ico gikorane hariho uburyo asaba. Donc ubwo buryo mwebwe nk'abamutumiye mudashoboye kuburonka akabagira yuko ataza. Afite bijya mwatwishuye vyuko yakose sale yagiye kuri Club du Lac, bijya n'ibintu vyumvikana kuko aradepansa aussi, mais dufate yuko ari ngaha muri eglise bamutumiye, ico asabwa no kuza azanye iyo ngabire Imana yamuhaye kugira ngo ayikoreshe. None muri ico gihe ataje kandi yatumiwe, ataje kubera ivyo yasaba bitabonetse, aho nta caha kirimo. Ofeti aho niho nashaka gutahura cyane. Merci. Ndi umucuraranzi, nico gituma ngomba ndakibaze gutya, kumbure abadukurikirana yaba kumbuga ngurukana bumenyi baza kugira ico kibafashije, ndetse n'abari hano. Kivuga gutya, ndi umucuraranzi canke umuririmbyi, kandi mfise impano ikomeye. Iyo mvugije abantu bose bararyoherwa, ishengero rirahezagirwa, canke iyo ndirimvye ishengero rirahezagirwa. Ariko nta mahera mfise, kandi nije ntunze umuryango. Ndahamagawe kuja kuvuza muri karaoke, kandi mfise ubukene, nkeneye amahera kugira ngo nshobore kubeshaho umuryango wanje, nigishe batoyi banje bagende kw'ishuri. Kandi nagenda muri karaoke nzoronka amahera menshi, mbere azomfasha gukora canke kwishura ku madepanse yose nshobora kugira. Kandi mu ishengero mvuzamwo canke ndirimbamwo nta mahera bampa. Niyo ndabasavye banterere mu kintu ntibanterera. Muri ico gihe nitware gute, nifate gute? Ngende muri karaoke kuvuza ncayo mahera, hama nze kuvuza mu ngoro y'Imana canke? Murakoze. Hama nanje mfise kibazo igomba gusa niki uyu mukuru wa Pasha habara bajije. Kuri kota mizisye birashika ugasanga hari ishengero kanaka nirifise abacuraranzi b'ibikoresho, ariko ugasanga bavuga teka twiture ku bagenzi bazibadufashe igikorane kize kigende neza. Ariko abamizisi bagaca bavuga ati twebwe kubera tuze bisaba ko muduha akantu, mbere hari ukuntu bace babihinyika bakaca bavuga ngo muduhe itike. None itike irakenewe ku muntu agiye kuvuza mu ngoro y'Imana mu gikorane? Nico nta kosa ryo barimo, nta gicumuro cyo bakirimwo. Ndabaramukije kwanza mahoro ya Kristo aganze imitima yacu twese. Mbanze nidondore, nitwa Nyandwi Desire, nsengera muri paroisse ya Carama hari yepfo. Hama ikibazo ca mbere mfise niki, kwijambo umwigisha yatwigishije rivuga yuko igituma tugira jalousie nuko turaba ivy'abandi hakuraba ivy'iwacu. Ikibazo mfise niki, mbega
ryoba ari kosa kwigira ku bandi ubona ko bakurusha impano mu gihe atajaruzi yoba irimwo. Ikibazo gira kabiri, nahavuga yuko impano dufise iba igitangaza canke twebwe twaba abigitangaza mu gihe uwayiduhaye mu gihe dushize hejuru canke tukamenya yuko uwayiduhaye ari we w'igitangaza. Mbega mu gihe umuririmbyi abonye yuko impano yiwe yahawe ko ari igitangaza, nawe nyine agaca yigira nko kumenga ni igitangaza mu bandi kurusha nyene kumuha iyo mpano. Mbega nuwahe musaruro bitanga kuri bwa buzima bw'abari ngaho muri ico kibanza mu mwanya wo guhimbaza no gutazira? Murakoze. Nanje ikibazo mfise, mwatwigishije kumenya impano umuntu afise. Urashishoje, uramaze kumenya impano ufise wahawe n'Imana. Mbega ni gute umuntu azomenya ko impano yahawe ariko ayikoresha neza? Nk'akarorero mu musicien muri eglise arashobora kuvuza piano abantu bakamukomera amashi. Muri karaoke umupianiste arashobora kuvuza piano abantu bakamukomera amashi. Ni ryari umuntu azomenya ko impano yahawe ariko ayikoresha neza? Ko hari ikibazo cyako kiraza mu mutwe, reka ncengira ko ndakibaza kugira kumbure tuve kuri runo ruhande. Ni ikibazo kigomba gufatana n'ico uyu munyakuba wacu yabaje hano n'uyu, ariko kandi gica gifatana n'ico mama wacu yabaje hariya ku rundi ruhande. Mbega kigira giti, mbega mu gihe uri mu ishengero kumbure ukaba hariho ivyo ingabire yawe isaba, ko matwigisha kuvyo gukoresha ingabire zacu no kumenya uburyo dukwiye kuzikoresha mu bwizigirwa. Hama ukaba wewe hariho, reka nivugire, reka manuke ngere mu buzima busanzwe nkuko mwabitubwiye, sanzwe twayemwo mashengero yacu. Jewe ndi umuririmbyi canke ndi umusicien, ndabona abandi ba musicien ku rwego rw'isi dufate, ndakurikirana ama concert, ndabona ivyuma bigezweho bafise kumbure byo kuvuza umuziki bizimvye by'uburyo bwinshi kugira ngo amajwi asohoke neza, ariko nkaba mpamagarirwa gukorera mu ishengero. Iryo shengero ndiko ndakoreramwo rikaba hari ivyo ritariko yarasatisfeza canke taba riko yarategura ikirere ciza ca kirere bavuga kugira ngo nshobore gukorera muri iryo shengero canke gukorera muri iyo ministère kanaka. Mbega nkanje ndi umuririmbyi nifuza gukora ibintu neza mu buryo bwiza wesha Imana icubahiro, canke nk'umumizisien ashaka gukora ibintu neza mu buryo wesha Imana icubahiro, ariko kumbure abarongozi bandongoye mu rusengero baturongoye bo bakaba batumva ivyo bintu vy'ivyuma bivuga neza niki. Mbega iyo ntambara mwoduhanura yuko twoibanguranya gute? Murakoze. Mpere ku ntango ndabikurikiranye uko nyene mwabikurikiranije. Uwatanguye yagarutse ku kibazo cyo gusaba amahera, ariko aravuga ati aravuga ko atanyuzwe, kandi koko ico yabajije kiratandukanye n'ico nari nishuye. Hariho ubudasa, rero birumvikana ko iki kibazo cari gikenewe. Iyo umuririmbyi canke umumusicien mumutumye ko mumukeneye, murafise igikorwa kanaka, ni gikorane, ni concert canke ikindi gikorwa, hanyuma agaca basaba amahera kugira ngo yemere kuza. Mbega abakoze icaha canke vy'ukuri arakwiye kugira iyo effort akaza? Kirasa n'ikindi kibaza kw'ishengero ridafise abavuza umuziki, ariko ryateguye igikorwa gisaba abaze kuvuza umuziki, hanyuma abo basavye kuza kubafasha bagaca bababwira ngo nimuduha agatike, bakakoresha iyo mvugo mu buryo bwo gusaba amafaranga. Mbega ngaho nta caha kiringo, ibibazo bibiri birasa. Aha dutandukanye ibintu mu buryo bwo gukorera Imana no mu buryo bwo guca amahera.
abantu b'Imana baremerewe guca amafaranga, baremerewe gukora ibikorwa bibahesha inyungu. Mugabe ico ndakigaruka ko ngeze kuri karaoke. Nico gituma bashobora kuja mu bikorwa vy'ubudandaji. Kandi ayo mafaranga bayaciye neza mu gutungana atawo biyivye batarenze ku mategeko y'igihugu nta cyaha baba bakoze. Iyi mpemu canke iki kintu kiri mu bwenge bw'abantu kivuga ko amafaranga ari mabi nukubesha. Amafaranga si mabi. Abantu ni bari babi. Barondera amafaranga nabi bagaca bayakoresha nabi. Bari abantu baririmbye amafaranga ni mabi barabeshe. Bajya abagabo nyene wari kuyabahera hajya nyene bari kuyakira. Ajya amakoti bari bambaye bayaguza amafaranga ntiyakorotse arungitswe na mpemu yera. N'uwari kubasaka mu mifuko hajya bari bayafise. Je sinzi ningene ijya ndirimbo bayubahutse. Ariko ijya n'inyigisho ibaho. Ahantu banyereye gato ni urukundo rw'amafaranga n'umuzi w'ibibi byose. Si amafaranga ari umuzi w'ibibi. Mbega amafaranga ni iki? Ni ibintu by'ibikaratasi bicafye ko amasura y'abantu n'ibiharuro nta n'ikindi. Ariko Satani arayakoreramwo kubw'imitima mibi y'abantu. Urukundo bayakunda rukavamo ubusuma, rukavamo akarenganyo, rukavamo ubwicanyi, bikaba bibi. Nuko iyo umuntu umusavye kugufasha akavyemera, ntakwiye kuza gusaba amahera kandi yemeye gufasha. Aho turi kumwe. Iyo adashobora gushika aho hantu canke bimugoye navuge oya. Reka ndababaza ikibazo. Mu miryango yanyu, iyo hariya kwa oncle, kwa tonton, hehe, kwa tante bafise abashitsi, bakavuga bati uzoze kudufasha mu gikoni, udufashe kwakira abashitsi, muhora musaba amahera yo kujayo? Mugabo bishitse ukaba udafise ingene uza gushikayo, urababwiza ukuri ukavuga uti mugabo jewe simbona ingene nzoza, mwasavye gushika saa 8, isaha 7 nzoba nsohotse ku rusengero, nta mafaranga ya bus mfise. Barashobora kuorganiza transport kubera wabamenyesheje ikikugoye. Mugabo ayo mafaranga ubusavye ntubusavye amafaranga mu buryo bwo guca amahera. Uba wabasiguriye ingorane ufise. Uwo umuntu avuze gutyo nta kosa abakoze. N'ubutumiwe mu gikorane aba mu ruziba, mumutumiye mu gikorane mu carama, yaraba mu mufuko agasanga afise amafaranga ya bisi yo gushika muri ville gusa, avuze ati ndashaka kuza kubafasha. Mugabe bisi shikana ivana muri ville kanshikana mu carama, niyo imvana mu carama gushika muri ville, niyo muri ville gushika ku ruziba ntayo mfise. Uwo muntu ababaye honnête, muze mumufashe. Mbe mushoboye kumurengereza ko nayifanta muyamushirireko. Mugabo umuntu anyegera inyuma y'iyo ngabire kugira ngo ayicishe amahera kandi yemeye kuza gufasha, uwabagize nabi. Gufasha bisigura ngo uba wemeye wewe kugira icyo utanze kugira ngo abo bantu ubafashe. Iyi niyo principe jewe nkorerako. Igihe cyose bansavye kwigisha, kuko nama ndiko ndigisha ahantu henshi, mfise igitoro mu modoka ndakwemerera, kandi nta kintu na kimwe ndakubaza kubijanye n'amahera, kuko simba nje guca amahera, nkaza igikorwa nkagikora. Hariho abo nsanga bavyiyumviriye ngo bagira bansubize igitoro, kandi ukinsubije ndacakiye. Kubera iki? Ntacakiriye, ejo hari uwundi azohava nsaba kuja kumufasha caheze, ce ndamwankira, kuko ataco mfise naho. Ndakubwiza ukuri, simbona ingene nza kuhashika. Ico bica bisigura ushoboye wewe kugira ico umfashije kugira ndahashiki, ico gikora. Tuvugane ibintu birimwo transparence, ntidutegane imitego. Kandi non plus since sacrifice umuryango muze gufasha abantu. Ico ni cambere. Ica kabiri ngira nje kuri karaoke. Mugabo nje kuri karaoke ndabifatanya n'iki cambere. Mu vyukuri iki ibi bintu bisigura ko dukenye. Yakibajije neza cyane. Ndafise ama responsabilité mugabo nta mahera afise.
ariko abantu baguma bansaba umwanya kandi uwo mwanya niwo norondeyemwo amahera mugabo bobo ntibiteguriye kumfasha. Bon, naho mukiri bato benshi muri mwebwe ndizera ko ibi bintu muza kubitahura kandi ndabona murambaye ibirato ntimuza gutsitara gose. Uza gutsitara ze kunyigisha. Mu mico y'abarundi harimo ibintu vyiza vyinshi hakaba n'ibindi bitari vyiza. Mu mico y'abarundi turakunda guprofitana. Tuvyita gukundana, tuvyita gushigikirana, mugabo harimo guprofitana. No mwishengero ico kintu kirabaho. Jewe ndagukeneye siniyumvira ingene ubayeho. Uje ukamfasha naho wogomba ukarara utariye umenga ntaco bimbwiye. Hari ahantu tugera urukundo rwacu rukaba urukundo ruhengamiye ku nyungu zacu, ntiruba urukundo rwiyumvira ukubaho kwa mwene data. Muri ico gihe rero ufise iyo mpano nkagomba kuyikoresha ntitayeho kumenya ingene ubayeho, ndashobora kukuremera wewe ugasanga uri kuriruka userva abantu hirya no hino mugabo utazi ingene uza kurara. Iki kibazo c'ubukene ntidushobora kukironkera inyishu mu bikorane. Ibikorane biba ni bike, naho vyo b'imisi yose amafaranga amashengero afise ni make. Hari ukuntu tuba tugomba kurondera ingene tubaho turonka ikidutunga biciye muri izi mpano turiko turakoresha, ariko twari dukwiye kuja odola tugahangana n'ikibazo c'ubukene mu buryo buri frontale. Ni gute jewe noronka ingene mbaho? Mbega mu musicien kuzi kuvuza instrument ntushobora kuyigisha? None niba ushoboye kuyigisha ni kubera ko utokoresha iyo mpano yo kwigisha ugaca amahera. Bon, ndiko ntanga akarorero kamwe nk'uko wokora n'ibindi, ariko ndazi ko bitabangutse kubikora. Ushizeho école de musique biragoye kumbure kuronka boza kuyiga kubera abarundi baragoye. Twaramenyereye ivya gusa, kumva ahantu woza bakakwigisha uriha umenga bagize ibitari vyo, mugabo ico chance urashobora gukora ikindi. Iki kibazo c'ubukene duhangane naco ukundi, gutyo nibaza kukurondera bakagusaba umwanya uba uri mu kazi ucubagira uti jenzo ndi mu kazi siho ndi, hanyuma barondera uwundi, kuko naho wanka kuja gufasha mu gikora uzoba wicaye muhira, nta kintu uzoba uriko urakora. Ikibazo cyo guhangana n'ubukene cerekeye abantu ku gatwe kabo, nticerekeye ishengero comme tel. Ishengero ryaratureze, ni twebwe dukwiye kwiyumvira ingene tuva mu bukene tukishingira imigambi iduteza imbere. Kuko no mwishengero burya ishengero riba ridukeneye ko ama service kugira ngo rishobore gufonctiona, mugabo amashengero yacu ahageze ntararonka ubushobozi bwo gutunga abantu, kiretse kumbure bajya bake baba barikorera mu buryo bwo kwitanga imisi yose, naho nyene usanga bigorana gushobora kubatunga neza. Nico gituma bica bigora ingene baronka budget yo gufasha abantu bariko bararondera ko ama service. Aha nariko ndavuga kuri uru ruhande, reka ngaruke kwishengero. Ku ruhande rw'ishengero, iyo mwiyumviriye gukoresha umuntu avuye hanze, le minimum assurer son déplacement, iyo ni minimum. Reka kuvuga ngo nkemu yera ngo turamwizigiye, gira budget. Nkemu yera mureke kumutuma ivy'amafaranga, amafaranga ni gwanyu. Haleluya. Ibi ndabivuga kuko nabibonye. Ngo turiko turasenga. Ivyo musengayo byose amafaranga y'abideplaça abanza aboneke. Kandi mu kuyaronka murayabudgetiza mukagira levée de fonds. Si vyiza ko tuziro context abantu barimwo twirengagiza amabezo yabo. Tugire effort nk'ishengero, hari igikorwa twateguye abantu kre tubona tuzokenera bava kure, dutegekanye déplacement yabo. Niba banze kuyidusaba, niyo principe nariko ndavuga, wewe wemeye gufasha genda ufashe atacu usavye. Mugabo ujya nawe yagutumye ko nawe niyiyumvire ku buzima bwawe.
aho niho haba habonetsemo urukundo. Umwe yitanze uwundi yiyumviriye ineza y'uwitanze. Ntitubashira ahantu bategerezwa gusaba cyangwa ngo bagende n'amaguru isaha yose baza gushika barusha. Bibe gutyo ku mpande zose. Karaoke bega ni nziza, umuntu yoyikora canke ntiyoyikora. Ndavye ikibazo ingene cabajijwe ni nk'uko mu vy'ukuri iyo abishengero ryashobora gusubirira karaoke nta muntu yogira yaje kuvuza umuziki muri karaoke. Abagiyeyo kubera yabuze kandi ivyo akeneye vyo biguma bisaba amahera. Kandi umuntu agiye kuvuza karaoke abakoresheje impano kandi nta cyaha kirimwo gutungwa n'impano yawe kuko n'abadandaza bakoresha impano zabo. Reka ndababaza ibibazo. Hajya bagutumiye kugira decoration, baguhaye ikiraka cyo kugira decor y'ahantu haza kubera karaoke, ico kiraka wogifata? Ego nimba ufise société de gardiennage bati duza kuba dufise abashitsi benshi turungikira abagira sécurité wo batanga ayo mafaranga ukayaca. Ni kubera iki tugeze kuri karaoke gica kimera nk'ikigumye kandi ayandi ma service yose ajana n'ivyo vya karaoke twumva ari bisanzwe. Ni kubera iki tugira malaise? Ni ivy'isi si ivy'Imana. Ubu uri kuvuza umuziki w'isi mugabo uzanye igitambara ukagira decoration ahantu haza kuvugirirwa ivy'isi kubera utaba uri kuvuza umuziki, kubera utari impliqué mu buryo buri direct, aho turashobora kuvyihanganira. Okay, karaoke aho ingorane yayo ihagaze no kubera mission y'ubuvuza umuziki muri karaoke no kunezereza abantu baraho. Ubavugiriza umuziki utuma baryoherwa nejo bazogaruke. Muri sanzwe ujya mu nyakabare aba ariko akoresha impano yawe kugira ngo akwega abakiriya. Ababoreze kubera basamaje n'umuziki wawe ntibihute gutaha kuko uko bateba niko banywa. Hanyuma nabo amafaranga aba ariko arinjira. Ofete uburi kuragira marketing iri inyegeye ukuntu. Uburi kufasha uwo mudandaza kugumana abakiriya umwanya munini no kuzobaronka ikindi gihe bazogaruke. Gukrea ambiance ituma batihuta kuhava nejo bazogaruka bazane n'abagenzi babo. Washaka urashobora hamwe barashobora no gucisha muri indirimbo z'Imana nkazijya ziba ziri internationale zizwi cyane, hari igihe usanga bariko barazicishamwo. Mugabo la mission, l'objectif, iyo degré d'implication yawe iba ari ndende cyane. Sico kimwe n'umuntu yahakubuye hanyuma akagenda. Hariho ni nk'umuntu afise impano yo gusinziriza abantu bagaca bamuhamagara gusinziriza abantu kugira ngo babice basinziriye. Donc ubashire muri leta ituma babimboregwa zasaze biborohere kubandanya banywa, niho danje iri. Arico gituma jewe numva umenga twari dukeneye alternative. Twari dukeneye alternative aho iyi impano ishobora gukoreshwa mugabo itari kwiraserva inyungu mbi z'umudandaza kanaka. Burya nivyashika hakagera ingo zisambuka abantu bakagira ama divorce kubera umugabo yabaye imboregwa cane yamateramira muri kabari wavuzamwo karaoke nta culpability wogira. Sinzi ngira ngo biravana na sensibilité y'umuntu, ariko wiyumviriye les implications za ivrognerie, ubusambanyi, gusesagura ivy'umuryango tusa, ukibuka ko wari mu banezereza abo bagabo n'abagore kugira ngo bahagume ntibahave bihuse, birashobora gushika ahantu bikagucumita mu mutima. Iyo maleze rero mugira bugira afise ahiva.
mugabo ntivyishura ikibazo c'amahera, ntivyishura ikibazo c'amahera. Nico gituma inyishu y'iki kibazo igaruka hamwe navuga ni gute twova mu bukene. Abakirisu b'abakizwa b'abaporoti turafise intege nke. Hari ukuntu menga ingene tubaho kuri ino si biratugora. Twarateguriwe neza kuba mwijuru, n'amabarabara yaho turazi ingene asize, mugabo amabarabara yo mu makartier yacu ingene amakanivu atuzura amazi biratunanira. Twarigishijwe kuba hariya mwijuru kurusha kuba hano kw'isi. Ingene umuntu ashobora gukoresha impano afise akaronka amahera biratugora gose. Ukwizera kwacu umenga ntikwadufashije kuba abantu bari pratique mu bintu biri concret hano kw'isi. Hano kuri Sunday school, no, iyo mukoranye hano nabonye muzana n'abana, nivyo? Kandi bajya abana murabazi basonza n'ingoga, banyoterwa n'ingoga. Ugwaruka ntimwogira service ngaha mukadandaza amaji n'amafanta n'ibisuguti ku bavyeyi baba bafise abana banyotewe. Kwiyumvira ibintu nk'ivyo umenga uramenje kubera iki? Hari inyigisho zituboha, amafaranga ni mabi, twaba tuzanye mamoni mu rusengero, ugasanga biratugora kumenya ingene tunaviga mu bibazo vya societe, mu bibazo tubamo muri societe. Hari igihe naho wobizana abarongozi nabo batavyumva. Ni kibazo systemique kinini kituboshe mu bwenge. Muramaze kubona ko amahoteli canke amarestaurant yatangujwe n'amashengero kenshi agira amaserivisi ari mediocre kurusha y'abapagani. Hari ahantu ugenda ukicara isaha igahera ata muntu araza kukubaza ico unywa, wahaguruka ukazubona umuntu araje ngo burya ngo umuntu aje ngaho ategereza gukonsoma. Je baramaze kubingira muri ahantu h'abakirisu, kubera turafise iyo ngorane. Nico gituma abakirisu bakena cyane muri kino gihugu kurusha abatari abakirisu baca no mu nzira zitarizo. Abakirisu barakena mu Burundi kubera ukwizera kwacu ntikwatwinjije mu bintu biri pratique vy'ingene turondera amafaranga tukayakoresha neza. Ikibazo ca karaoke rero kihari kubera iyo ngorane, kandi solution si karaoke. Solution nuko tugira ama initiative yo kurondera amafaranga. Narigeze kubaza handi bakibajije nk'uko nyene, mbega nta kuntu abakirisu bogira kabare k'icayi ni cafe ni fanta na jus na karaoke y'amakantike. Aba bahungu n'aba bakobwa bazi kuririmba neza kantike bakaza, abaje kunywa bagashirako bakongerako 5 kwicupa kugira ngo baze guha abo bantu bariko bararirimba bavuza umuziki. Hanyuma mufashwe na mpemu yera natwe tugafatanwa namwe n'amacupa tukibagira tukavugishirizwa muri ico kibazo. Umwe acambwira ngo rega hari wigeze kubikora ngo mugabo yarabuza abakiriya. Nibajije ko atoba yoba atagize marketing neza, uwo bikora yavyitondeye, izo mpano zokora neza cyane n'amafaranga mukayaronka atacaha mukozi, mutajanye culpability mu mutima. Mukurindira kw'ivyo biba no kwankuraja kwiyumvira kuba creatif et innovant, tukarengera ibihari tukiyumvira ni gute izi impano twozikoresha zigashobora kudutunga. Jewe kubera nize literature ndemera yuko musique itari rukristo, musique ni musique. Hari ahantu bigira bigacika science independamment yaho bikoreye. Ajya ama instrumentale bakoresha ari n'ikimazi, ni musique ifasha naho atamajambo barimo. Kubera abarundi bakunda imanza cyane, iyo hamwe twoshobora kuba abantu bari creatif tukaronka ukuntu dukoresha musique live ivugijwe neza, tandirimbo atamajambo arimwo mu manza, harashobora kutubera platform yo guca amahera.
ariko bisaba abantu babiyumvira bakabikonsuva bakabikora bakabimarketinga bakabishiramwo inguvu kuko ni culture nshasha twoba turiko nama mbona ibintu bavuza bimena umutwe abantu bakagena imitwe yamenetse ibintu by'ibitaramudandi kandi hari abantu bashaka kuvuza umuziki utekanye ofete mwebwe murafise ubutunzi muga ntimuzi ingene mu marketinga muri societe niyo ngorane nico gituma abantu babadandaza inzoga baca baza kubarondera kuko nta kintu kibokifye la balle dans votre camp ni gute iyo mpano mufise mwoyikoresha ngira ndakigeze nga nacishuye mu buryo buri vague kugira ngo wese atora ivyiwe nivyashika akaba hakiri ikintu gikenewe mu buryo busongoye buri précis kirashobora kugaruka jalousie yabajijwe n'umuntu yari hano ni wewe jalousie nkuko nabivuze ni igihe ukuye amaso ku vyo ufise ukaguma uhanze amaso ivy'abandi hanyuma jalousie iyo wigiye ku wundi muntu nta jalousie birimo kandi ni vyiza cyane ni navyo Imana idushakako kwigira ku bandi aka kantu wowe ukavuza gute ibi bintu wowe bigenza gute akakwereka bijya ni vyiza jalousie ifatanye na rya tegeko rivuga ngo ntukipfuze inzu ya mugenzawe umugore wa mugenzawe umukozi wa jalousie nukumva umenga bijya bintu afise nije nari nkwiye kubifita ugaca ubabazwa no kubona ari wabifise kubera utari buvyihe ukumva umenga nawe yobihomba ivyo nivyo binavamwo inzigo n'uburozi no kwica abantu basi apfuma vaho hako abaho ari wabifise wenyene kwigira ku bantu bakora neza nico dukwiye kudevelopa ahubwo aho kwipfuza ibintu vyabo hanyuma iyo umuntu afise ingabire aho kubona ko Imana yayimuhaye ariyo gitangaza agaca abona ko ariwe gitangaza bitanga iki mu gikorwa cyo gutazira no guhimbaza umusaruro umwimbu bizana n'uyuhe twebwe nk'abaririmbyi nk'abavuza umuziki turi nka tuyo itembesha amazi ava mu Mana atemba aza mu bantu Imana yabiduhaye kugira ngo ubwiza bwayo ukugira neza kwayo bice muri kijya gikorwa dukora bishobore gushwara mu bantu bayo message dutanga si yiwacu twebwe turi canal iyo rero dutanguye kuduza kajewe tuba tuzibiye bya bindi biva ku Mana tugaca tuba tubinyegeje inyuma yacu tugatanga ivy'iwacu muri ico gihe tuba duhinduye mission twahawe tuba dukuyemwo Imana twebwe tukaja mu kibanza cayo uca wumva ko ico dutanga kiba ari ikintu kibi kuko tuba twacuritse ivy'Imana bikaja inyuma ivy'iwacu bikaja imbere haja imbere wewe nyene hanyuma wewe uri iki ukuyemwo Imana na gatu kinyama mwibuke ibyo navuze kare nta kintu cy'igitangaza kirimo na magufa n'inyama bivanze n'amaraso nta buzima ubugitanga kandi icivyo vyerekana ko n'Imana muri twebwe tuba twashize ku ruhande nimba tuzoba abantu babizigirwa mu gukorera Imana biradusaba yuko Imana ibishinze imizi ishika kure muri twebwe burya abantu mwahawe izi impano murafise ingorane kuko murashobora gukora ibintu bigaragara vyiza mutasenze kuko intoke z'utasenze n'intoke z'uwasenze ziguma ari za zindi nyene urutoke ntiruca rwibagira gufata umuryango nuko utasenze aho niho ingorane iri abigisha mitende iyo wigishije ibintu nyene uri kure y'Imana biruma n'abantu barumva ko vyumye mugabo mwebwe ijwi ni ryarindi kaguma kagororotse kwa kundi ariko burya abantu barumva ko atabuzima burimwo abantu baratahura hari ukuntu ikirere nkuko bakunda kuvuga gica kibi ikiganjwe nawe wenyene kandi ikirere kiganjwe n'umwana w'umuntu kiba kibi kuko umwana w'umuntu avanganije mw'ivyiza n'ibibi na vya vyiyumviro vyawe bicuritse na vya vyifuzo vy'umubiri vyose uburi kurabisuka mu bantu bica bituma abantu batumva
itoto la fraîcheur iva ku Mana. Hanyuma rero aho ni hahandi rero Imana ikibirabika inkoni bizokubaza igituma wabikoze gutyo. Nico gituma ari vyiza ko tugumana itoto mu buzima bwacu bw'imwemu, tukagwana iyo ntambara yo gushira imbere Imana, twebwe tukaja inyuma. Umenye impano yawe, womenya gute kuri kuyikoresha neza. Iyo uyijanye muri karaoke bakoma amashi, n'iyo uyijanye mu ishengero bakakoma amashi. Gukoresha impano neza ntibivana n'ingene abantu bayakiriye. Ntuzeye Herode yarigeze kuvuga ijambo ryiza cyane, yatanze discours, abantu baca baravuga bati iri jambo riratomoye gose, uyu muntu si umuntu, iyi ni Imana yavuze. Hanyuma nawe acaravyakira mu mutima, nyine arumva ko ari umuntu w'igitangaza. Umumarayika acarashunguruka mu kubita ikofe rimwe, yaguye yapfuye, bakuyeho baja guhamba. Iyo nkuru ntayo murasoma mu vyakozwe n'intumwa. Yari afise le don de l'éloquence, impano yo kuvuga discours neza. Avugana ubwibone, abantu baca bamugira kamana, nawe acaravyakira. Urumva ko yavuze abantu bagashima. Rero gushimirwa n'abantu sivyo vyemeza ko wakoze neza, bivana n'abo bantu abari bo n'ivyo bita vyiza. Kuko hariho abantu bacurika ibintu, ivyo bita vyiza usanga mu bwami bw'Imana ari bibi. Ndiko ndabo utari umuntu yakibajije yari kuri uru ruhande. Kumenya ko wakoresheje impano y'Imana neza, ntuzurabe ingene abantu bavyakira. Ukoze gutyo uzocika intege. Urashobora gukora neza abantu ntibagukomera amashi. Hariho impano zigoye cyane. Abantu bakuraba nk'agahabo. Urabona nk'ubu uhawe impano yo kwigisha, ukaza kwigisha ku vyaha mu bantu bakunda ivyaha, n'amabuye barayagutera. Uciye ucika intege ngo ntibankomeye amashi, ngo nakoze nabi, wosanga nyene wavyononye. Iki kwereka ko wakoresheje impano yawe neza, nuko uba wayikoresheje mu murongo uhwanye na mission Imana yaguhaye. Ivyo abantu ingene bavyakira ntibize biguca intege. Hariho umuntu yigeze kuvuga ubutumwa ahantu kera, yateguye ico gikora n'amafaranga yaherejemo, aravuga n'imihogo iruma, hihana umuntu umwe nawe nyene w'umwana. Uwundi aba umumisionari mu Buhindi, akora imyaka 40 hihana abantu 3. Imyaka 40 ukaronka abakirisu 3. Mugabo kandi ntiyahevye, harageze igihe haraza umuvyuro, yari yaramaze gupfa. Ico gikorwa yakoze, abo bantu 3 bakijijwe, ivyo bakoze mu nyuma yarapfuye, vyahinduye iyo ntara y'Ubuhindi ku rugezo ruteye ubwoba, atakihari. Umwe yavuga ubutumwa hakihana umwana umwe. Uwo mwana yabaye umuvuga butumwa amaze gukura. Yatumye hihana abantu bibaza ko barenga amamiliyoni amajana uyu munsi, ari wenyene. Rero mu gusuzuma igikorwa wakoze wakoze neza, uzurabe ko wabaye umwizigirwa mu muhamagaro w'Imana cyane cyane. Ivyo ama resultat hari igihe bitaboneka ubwo nyene, igikomeye nuko wewe uba umwizigirwa. Hari abantu bamba banca intege, wowe urigisha, abarundi nibahinduke, namanigisha uburongozi hirya no hino, nubu hari groupe WhatsApp naraharuye la fois passé sanga nshobora kuba maze gushikira abantu 200,000 mu gihugu no hanze. Bati abarundi ntibumva ntibazohinduka, ushaka wirekere bakaca intege. Nkababwira nti nanje uko kudahinduka kwanyu nzobabwira, hanyuma nce ngenda ndindirira iruhande y'Imana. Ndababonye muje nti Mana ubabaze neza, nari narababariye. Ntimutegereza guhinduka, mugabo jewe nzoba nakoze ma responsabilité. Ibisigaye tuzohurirayo muheze muvuge igituma mutahindutse. La fidélité mu Imana yaguhamagariye nivyo bikwiriye. Mbega Imana irahimbagwa nuko nza kuvuza umuziki muri karaoke? Nimba bitayihimbara, naho bankomera amashi, ayo mashi ntayo nzorondera. Ndazi ko ndiko mvuga ibintu bitishura ibibazo vyose. Ikibazo c'ubukene nuko tudafise umwanya twari kucinjiramo kundi, kuko kirafise inyishu, mugabo ubu ntivyokunda ko ndabizamo. Musique
ivyo mbona hanze y'ishengero hari igihe usanga ari ibintu vyiza cane mugabo washaka kubizana mu ishengero ugasanga ntibavyumva. Iyo ntambara ndayizi nk'umupastori iyo turiko turavugana n'abarongoye Coupe de Louange ndabatahura nabo kuko nanje narabaye mu baririmbyi barambwira bati erega burya n'aya ma mixere yacu yarataye igihe hariho mixere zigezweho genda urabe ayigugu umwe yambwiye ngo ni nk'imiliyoni 25. Hanyuma jewe nk'umwe mu barongozi mbanzi ayandi madosiye mbanzi umuntu duheraniye tutarishura vuga ni wumva twohera kuri mixer duheraniye umuntu kishengero. Hari ibindi bibazo nanje mbanzi bituma ico kintu tukirindiye tuvuga tuti reka tukigire nka projet tuzofata igihe tugisigurira abantu hanyuma tubasabe kugishigikira nitwayaronka yose tukigure tutayaronse yose tuyabike turindire iyindi sezo kugira ngo ntitwice bimwe kubera ico. Kimwe imwe mu ntambamyi dufise nk'abantu bakiri bato nuko isi yose tuyibona ugaca usanga uravye nka concert ya Don Mon canke iyindi groupe kanaka ukabona sare ukabona gitari ukavuga uti mpaka tubironse hano iwacu mugabo murabona ko tutaranazibira hajya turi kumwe. Ubu mukungugu wose uherera hano hariho ikintu kizanye hano umukungugu wonyene wotuma kitamara n'imyaka 5. Umupastori aba ariko akorera kuri ivyo vyose. Rick Warren irya shengero ryiwe haba harimwo abantu nka dufate nk'ijana baba miliyarderi muri business zabo atanze ikigira 10 agitangira rimwe umwaka wose agatanga nk'imiliyoni 500 z'ikigira 10 ari umwe. Abo bantu bakaba ari 50 bakaba ari 20. Muze murabe namwe ibigira 10 mutanga ingene binga ni noti za 50 niza 20 hari abakizifise kubera iki mu buryo bw'ubutunzi niho tugeze. Ivyo rero birashobora gutuma twipfuza ibintu bidashoboka. Ijya piano ya mwabonye hajya societe iyikora iri a 50 km y'ishengero igize ikibazo garanti ni automatique acatwara bakamuha nshasha. Wewe kugira ngo uzoronke umutekinisiye ayirepara muri iki gihugu citwa Burundi uba contactse bati muramurihira itike $2 200 kugira umuzane ngaha. Nico kibazo n'ibihugu vyacu birimwo muraguze canke murahawe imodoka z'abarongozi banyu. Iyo modoka ikorerwa hehe? Mu Buyapani. Mwumve ingene ubukene budutera ingorane. Umuyapani ayigura ku $50,000. Wewe kugira ngo uyishikane hano mu Burundi wongera ko nk'ibindi bihumbi 12 vy'amadolari 60-70. Ni wewe ukenye mugani we uri hamenshi. Wayishikana ino ugasanga igitoro inywa nk'iyasazi. Ico gitoro kiva hehe? Kiva mu mahanga kandi kizimbutse hariya kurushino. Ofete usanga wewe uri kuriya fonsa mu makonsomation menshi kurusha uriya wafatiye kwa karorero kuko we asanzwe afise amafaranga menshi mugaba depansa make. Rero ni piège n'ibihugu vyacu birimo. Ugaca usanga burya abantu abazungu baraza ubwenge. Ugaca usanga ministre wa mbere wa Denmark atonda ku kazi n'ikinga. Nta niba gigitora akoresha. Aba muri quartier aho amakinga yemerewe kuzunguruka yigira n'ikinga. Wewe ukeneye cortege yazazi nyene mpejeje kuvuga uza gusanga ibihugu bikenye arivyo bikoresha amafaranga menshi kurusha ibihugu bitunze. Iyi probleme rero iraza no mu mashengero.
mugabo kandi usubiye inyuma ukaraba ngarutse ku vy'igihugu ugasanga n'igituma n'izo modoka zikenerwa nyinshi ni ibibazo vy'umutekano. Ntitwubaha abarongozi, baca bagira ubwoba ko tubagirira nabi bagaca bikingira, mugabo bica bidusesaguza nk'igihugu. Nje kwishengero rero nashaka ndabasabe biriya bintu twipfuza, inzira nziza yo kubishikako no kugwiza abatunzi mw'ishengero, abantu bafise uburyo. Babandi bazanye ikigira 10 azana miliyoni 100, muronse nka 10 nkabo, urumva ko muba mwogoroye nk'ishengero. Badandaza bari hano nimukore muzana kanoti, niho iyi migambi myiza twipfuza izoshoboka. Tukihari turondere juste milieu, tukiri hano turondere ibishoboka bidahungabanya ibindi bikorwa by'ishengero. Nshatse gukora neza hanyuma abarongozi ntibavyumve, noca ndabigenza gute? Basigurire hanyuma ubarekere uburenganzira bwo gufata ingingo, hanyuma wiyumvire d'autres initiatives. Ivyo bidashobotse muri uwo mwanya vyoshoboka gute? Mugabo inzira imwe gusa dufise no guteza imbere ubutunzi, abantu bakagira amafaranga ku buryo umuntu ashobora kugira ivyo bintu vyose ari wenyene. Bajya abazungu umwe arashobora gufata konsere yose mu minwe akavuga ati mwebwe gusa nimugende mutegure budget, ivyo muzokenera vyose nzobitanga ari umwe, abandi bagaca bashigikira ibindi. Mugabo twebwe ama economy yacu aracari faible. Reka ngarukirize hano, nibaza ko navyishuye vyose mu buryo bumwe canke ubundi, kandi ngira ngo n'ibibazo bisa n'ivyaheze.